ndumiwe. Murakoze. Ndashaka kuvuga mu cyongereza kugira ngo nabo nyene kumva cyane. I can speak English. Rero hama jobwa mbere no gushima naje no gushimira uyu muntu ariko azana ihinduka cyane ku gihugu. Nime twavuganye ne nuko ugwaruka ruja hamwe rukiyungunganya ruga teza imbere igihugu. Ni mwuyu mwanya rero. Je nanje ndizigire jo bizomera neza. Hamejo mu gatondo ikintu novuga somana ndamutwara ahantu ndimbati bamutwo kujyaje kubera ari ingyatazi oya ari ingyatazi kumukeke yawusigaje nka wose amagufa nazikuya okay hama rero kuvyerekeye ejo murakoze kaza karanzi bagitse murakoze. Abantu nk'aba rero barakenewe, abantu nk'aba babonetse ari benshi twarushaho gutera imbere. Ntabwo ndi buvuge byinshi rero, ngira ngo ndimbati uyu wewe uravuze ko amaze igihe gito yakoze mariage, hari n'igihe ejo ataza uriya urabona ko niba wakoze mariage vuba ubu ngubu ashobora kugira ndavuga ibyanjye nyine ejo nutaza cyane ikaze. Murakoze kumpa ijambo. Nkuko ajeje kubivuga mwene wacu gaho wa mipo, je nitwa Niragira Brice, nkaba ntwara societe yitwa Bujantangwa Business, akaba ari genda nayiserukira. Hama nkuko asanzwe yabivuze byose ndabahaye ikaze. Mbanza kwanza guhikaze abo aba artiste turi kumwe TID, hamwe na Ndimbati, hamwe na nabo turi kumwe ba Mutima, Love Music, ba Walase. Nongera ngirwa ko ndabashimira cyane kuri uno mwanya baduhaye, batigeze badutetereza ku mwanya wose twavuganye. Hama ngirwa ko nshimira n'abamenyesha makuru, ndabaha n'ikaze namwe mwisanze muri kino kibanza cha Mutwenziba. Murahawe ikaze cyane, murakoze. Tumushimire, avuze amajambo make kandi meza kandi yubaka kandi ashobora no kugirira akamaro umuntu wese ari muri kino kibanza. Nuko rero tutarangiye reka duhe ikaze abashitsi n'abartiste bacu. Turaza guhera kuri TID yashitse kuri uno munsi, araza kugira icyo avuze atubwira ingene yiyumva. TID karibu sana kwa maneno machache, tutatuambia jinsi mapokezi yanaweza kuenda, tutatuambia kuhusu show ya kesho hapa kwenye ukumbi wa Mutwenziba. Karibu sana, tunapokea kwa roho moja na kwa mikono miwili. Asante sana. Habari za saa hizi jamani? Nzuri. Najua mimi Amarundi siwezi, lakini Kiswahili naweza sana, Kiingereza pia naweza, lakini tutaelewana. Kama mnavyojua ni TID, top in Dar es Salaam, East Africa legend. Niko na awards kama 10. Nimezunguka dunia nzima kwa ajili ya kusukuma muziki wa Tanzania. Kiswahili kimekuwa na Burundi ni kama ni nyumbani kwangu sasa, kwa sababu nashirikiana na muziki wa Burundi na mapromota, na nimekuja hapa kwa mwaliko wa Bwana Bruce Mutwenziba. Wameniita kufanya show, lakini sio show ya playback, ni show ya band live. Nitakuwa na Ingo live band. Kama mnavyojua muziki wangu ni muziki wa kila mtu, na kila mtu ameshausikia hata kama alikuwa ni mdogo. Kwanza nashukuru, kwanza nimpongeze Bwana Bruce, maandalizi ni mazuri. Waandishi wa habari wamefika wengi, na maana habari zetu zitafika kwa watu wengi, na nashukuru kwamba mmetupokea vizuri. Na mimi kusema ukweli wa moyoni, nimefurahi, na furaha hiyo imenisababisha niwe na confidence ya kufanya performance kubwa kali na live band. Kama mnavyojua vijana wa siku hizi ni wajanja tu, auto tune nyingi kwa studio, akipatiwa microphone stage na live band with all instruments anashindwa. Kwa hiyo sisi tutaelezea, tutaonyesha, tuta showcase, tuta transform
mziki wetu kuwa international. Nimejiandaa, nimefanya mazoezi sana mengi, nimefanya push-ups nyingi, nimefanya weight, nimekimbia, sababu ukiimba live band unatakiwa uwe na pumzi. Uko unaimba chorus wewe, unaimba verse wewe, unaitikia wewe. You have to be very perfect and very active. Kwa hiyo nimejiandaa, na kama kuna chochote mnataka kuniuliza niko tayari. Asante sana. Naza yuko nashoboye kubyumva, ariko muri kano kanya mbere yo kuba umwanya w'ibibazo turafise abandi artistes, turafise Dimbati kuva mu gihugu cy'u Rwanda, turafise Warase kuva muri Igora, turafise Fernando, turafise na Mutima le comédien. Reka duhe ikaze Dimbati nawe nyene umushitsi wacu kuva mu gihugu cy'u Rwanda kugira ingene yakiriwe anatugezere yiteguye ku munsi w'ejo. Karibu sana Dr. Murakoze cyane, ngira ngo mu by'ukuri ni ibyo gushima. Mbere na mbere ngewe ndabashimira Imana ikomeje kuturinda, nongere nkurikizeho boss Brice watekereje akavuga ati ku munsi nk'uyu w'ejo w'itariki ya 6 nzateranya abantu, nuwo kubahwa cyane ko ubu turi hano kubera murebe ukuntu mwese mwafasha amakamera yanyu mukaza ahangaha. Abantu nk'aba rero barakenewe, abantu nk'aba babonetse ari benshi twarushaho gutera imbere. Ntabwo ndi buvuge byinshi rero, ngira ngo Ndimbati muramuzi, icyo abahishiye rero nta kindi muzakimenye ejo, kandi ndabizi neza ko ndahamya ntashidikanya ko twese ejo tuzaryoherwa kandi cyane. Mu by'ukuri ntabwo twafata umwanya ungana gutya ngo tuze gukora ubusa, tugomba gukora kandi cyane. Murakoze rero, reka mbashimire namwe abanyamakuru, mukomeze kwitanga. Murakoze cyane. Avuze neza, avuze make ariko meza, ati nta gisibya ku munsi w'ejo umuntu wese azoba ari muri kino kibanza ategereza kuryoherwa. Ari nacyo gituma tubandanya tubabwira yuko mubandanya murarika abantu kuza ku munsi w'ejo ari benshi, ibibanza birahari, baze baryoherwe. Ni ikibanza kiyaguye, umuntu wese ashobora kuza akisanga. Ariko turi kumwe kandi na Mutima le comédien, nawe nyene n'umukomedien atavyorosha dufise muri kino gihugu. Ibaza abakomedien babiri bakomeye mu bihugu bibiri bose bahuriye kuri stage imwe, azoba ari umuriro. Mutima na reka tumuhe ikaze Mutima nawe nyene agira icyo atubwiye cyane ku bijanye n'imyiteguro yiwe yo ku munsi w'ejo. Amace duha ijambo Fernando hamwe na Warase nawe nyene bagira ico batubwiye. Murakoze, karibu sana Mutima. Murakoze. Ndashaka kuvuga mu Cyongereza kugira ngo nabo nyene twumve cyane. I can speak English. Rero jobwa mbere no gushima naje no gushimira uyu muntu ariko azana ihinduka cyane ku gihugu. Nime twavuganye ne nuko ugwaruka ruje hamwe rukiyungunganya ruga teza imbere igihugu. Ni mwuyu mwanya rero je nanje ndizigire ejo bizomera neza. Amejo mu gatondo ikintu novuga somana ndamutwara ahantu Ndimbati bamutwo kujyaje kubera ari ingyatazi. Ari ingyatazi kumukeke yawusigaje nka wose amagufa nazikuya. Okay. Hama rero kuvyerekeye ejo murakoze kaza. Karanzi bagitse. Murakoze. Sho yamaze gutangura itara naba ku munsi w'ejo. Arakana ku munsi w'ejo rero igene bizoyemeza. Fernando na Gusto kuva muri We Love Music nabo nyene barafise ico babwira abantu bazoza ku munsi w'ejo. Ikaze. Ndatanze mwiriwe ku muntu wese ari hano. Cyambere no gushima kwanza Imana yatumye twese dushaka kuba dusenga turi bazima. Ongera nshimira n'ababiteguye kuko urana bakoranije abantu benshi batandukanye bazwi, umwe wese afite izina ryiwe kandi rinini cyane, umwe wese ndaza asahageza. Rero kindi naco nuko nosaba aba journalist ko muri ngaha mwese umwe atanga inkuru kugezaho ashikana kure cyane hashoboka kugira ngo bimenyekane ahantu henshi, nituze dutambe twirorera ko ni mu akazi kenshi ko kubimenyekanisha. Twebwe akazi kacu hanini kazoba gahagaze ejo kuko tuzokwereka ibintu abantu mwemwe mwabwiye bizoba.
hama bamenye ko hazoba ikintu, hama natwe tubereke ibyo twabateguriye, ko ndibaza ko buri wese yiteguye, hama kandi n'iteka ryo kuba tuzohurira kuri stage imwe na Mutima le comédien arakomeye cyane, ndimbati kuva muri gihugu cy'u Rwanda, ndetse na TID twakuze twumva ko je ndibuka nkiri umwana ibyo kujya mu muziki ntarabyumvira ko nakuze indirimbo ziwe ndazumviriza, umva niteka ridasanzwe kubona duhuriye kuri stage imwe. Nongera nshimira cyane wabiteguye ko niko kajya ndonse kuhurira ko nabakuru banje kuri stage, hama ikijyanye naco n'ivyejo ngene bizoba bimeze. We love music, ndibaza benshi barazi performance yacu, turakubita music live ndetse na playback, ariko ejo ndibaza ko indirimbo zitari nke zizovuzwa live. Ndibaza walase twarakivuganye ko imiteguro igeze kure, nuko umwanya utabonetse ukwiye cyane, n'ahandi playlist yacu yose yubaye muri live music, ko turabishoboye. Ni nako kajya keza ko kuvyerekana neza ejo ku bantu batari babizi, ama media nibaze ko ariho bazoba bari, bashobore gusambaza performance yacu, abantu babone icyo dushoboye, na cyane cyane ko indoto yacu ari kugira live music n'ubwizimvye. Turifuza ko ibintu by'ama playback twobihagarika mu Burundi, twihereye ko twebwe mwese afite strategy yiwe. Turifuza ko ejo canke igihe ejo zoba turi umugwi ukomeye cyane kuri live music, buryo wumvise we love music wumva live. Nibaza ko mugenzi wanje si ari ikintu kongera ko rubandanye. Firstly, let me welcome these brothers from neighbor countries. TID, Ndimbati, you are all welcome. Nashaka nshimire cyane abamenyesha makuru bose bari ngaha. Bwa mbere nongere nshimire Ntangwa Business Company yashoboye gutunganya kino giteramo, gatumira We Love Music, gatumira aba artiste batandukanye mubona imbere yanyu. Nta byishingiye kuvuga, byinshi mugenzi wanje yabivuze. Twebwe ku ruhande rwacu nka We Love Music turiteguye kubaha umuziki mwiza uryoshye cyane ubereye ugutwi. Ego murakoze cyane. Murakoze. Bavuze neza, umuziki mwiza w'abazi umuziki n'umuziki w'ikibiriraho niwo ku munsi w'ejo uzoba hari muri kino kibanza. Nta mpamvu nimwe yo gusiba, muze muri benshi, ariko torosha umugwi umaze imyaka uzifatamwo neza, umugwi wa Ingo Live Band usanzwe urongowe na Walase, nabo nyene barafise ingene biteguye kugira ngo batange igiteramo kidasanzwe ku munsi w'ejo. Turaza kuba umwanya nabo nyene bagira icyo bavuze, amaje tutanga umwanya ku banditsi n'abamenyesha makuru bari muri kino kibanza. Karibu sana Walase, nawe ugira icyo ushikirije bari muri kino kibanza kubijyanye n'igiteramo cyo ku munsi w'ejo. Jesse novuga menshi, imyiteguro y'iwacu irahagije bivanye n'uko twinzobere muri uwo mwuga wa music live. Nta mpungenge n'imwe dufise ku bijyanye no ku munsi w'ejo. TID ari ngaha ni umulegende, ntawe nta mpungenge tumufitiye kuko ibyo akora arabizi, abifitiye uburambe, yabikoze imbere yacu. Ni kuvuga ko ku ruhande rw'iwacu nawe ntabwo batufise, zogenda neza. We Love Music bari ngaha, nabo nyene tumaze gukorana byinshi ku bijyanye na live. Ni kuvuga twe turi ngaha kugira ngo tuze tuvangavanga umuziki, kuko twe dukora umuziki w'ikibiriraho aro bita music live. Muri uko kuvangavanga rero tuzotangura tuvangavanga imiziki y'iwacu n'iy'abandi, tuze tuvugirize TID, tuze tuvugirize We Love Music. Navuga gusa gikuru nuko dusenga Imana yo mu ijuru tukashika ku munsi w'ejo turi amahoro. Ku bijyanye na show ibintu byose bitunganije neza. Yego murakoze cyane. Murakoze. Yari Walase muri Ingo Live Band, murashobora kumva bose bariteguye gutanga igiteramo kidasanzwe ku munsi w'ejo. Bena mugira abantu yuko ku munsi w'ejo kuja na Ntangwa Business isanzwe irongowe na Niragira Bruce Murantunga yemeye gutanga ubuzima atari igiteramo ku munsi w'ejo hano ku Mutwenga. Kuko nta mpamvu nimwe yo gusiba. Turaza kwakira ibibazo by'abakozi n'abamenyesha makuru. Turahera ku bibazo bitanu, umumenyesha makuru wese aridondora atubwira hasi ikinyamakuru asanzwe akorera. Ibibazo bitarenga kuri 2, hama cyo tubagana. Emery Rwama n'uyu ibibazo igice cya mbere tuba tugiye. Vocalist. Kwa hiyo sioni tatizo hapa,
sioni tatizo kabisa. Show itakuwa kali. Hatuwezi kuruhusu mje kwenye rehearsal kwa sababu tutakuwa tumetoa siri ya kazi, lakini leo tutafanya rehearsal kubwa sana, na kesho Mungu akisaidia tunaamka na afya, tutapiga rehearsal kubwa sana. Kuhusu kufika ombi lako la kuja kuwaona vijana, muziki yao tayari nimeshai Google, nimeangalia kwa YouTube. Waimbaji wazuri, ni vijana wana charisma na wanaonekana watafika mbali wakiendelea kuwa na discipline. Kazi inataka discipline. Mimi ndio leo niko hapa, Bruce ameniita kutoka Tanzania, amepata tabu kunikatia matiketi kwa sababu ameona niko na discipline na hii kazi na bado naendelea kuitumikia kazi kwa heshima. Kwa hiyo mimi sikudanganya. Hawa vijana Mungu akijalia, tukiamka na afya, tukimaliza kazi vizuri, nitafanya nao wimbo. Hiyo ndio itakuwa best option. Na wao wapate kujulikana Tanzania, Kenya, Uganda and the rest of the world, popote ambapo mimi najulikana. Asanteni sana. Kini kibazo bacherekeje n'urugo nawe nakirica tugiye. Murakoze gose kuma ijambo no kuri ico kibazo. Yabanje kwanza imbere ya byose kumbaza icerekeye umutekano. Umutekano ku by'ukuri nkuko musanzwe muhazi, mwavuze yuko hasanzwe hagendera abantu benshi. Ndabona ahantu ha plaisir hajana imbere yuko plaisir ibanza kubaho, habanza kuba umutekano mu mutima y'abantu. Rero ico kintu no guhumuriza gisanzwe giteguwe neza cyane gose, kujya mwari musanzwe mubizi, kujya mwari musanzwe muhagendera mukasanga koko umutekano nikirenga, ubuho nikirenga kurusha, kubera iyo umuntu agiye muri concert yakira abantu benshi. Murasubira ikibazo cya kabiri. Navuze umutekano udana soda kirashobora kubaho, ugasanga hari abantu batinjiye kandi bari barije kubera ubwinshi bw'abantu. Integuro muri rusange, integuro kujya musanzwe mubizi n'ubundi sijya mbere tuteramishije abantu ngaha, turamaze kugira ibiteramo bitandukanye kandi ndibaza yuko ata muntu n'umwe arigera asubira inyuma. Ahubwo ndahaye ikaze n'abatari babizi yuko boshika muri ico kibanza, ibintu byose biteguwe neza. Urakoze. Kwa kile kibazo cha kabiri, Kube Drama. Kube Drama tukananya kuja Town City. Niseme tena karibu ibada kabla ya miaka 15 kurudia tena Burundi. Unamwambia kusema kwamba Mungu akisaidia kama hadi yake itakuwa kufanya kuchenga vijana wetu wa Burundi. Tunashukuru sana kwa hiyo, sababu nyingine hatutafikia. Swala kwanza kama kwako, kuna baadhi ya maneno ambayo wakisema kwamba wasipokupa tuzo ya heshima peke yako, heshima unayo. Kutokana na heshima ya TID, Burundi kupokelewa ndio heshima ya TID kama anavyostahili au la. Swala la pili naelekea kwa Mheshimiwa Brace, ni kwamba tunazoea kwamba waandaji wa mashow wanakuwa wanaleta wasanii ambao wana hit nyingi sana na ambao wana vibe fulani kwenye maji tofauti. Na kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka mbele TID Burundi? Labda nianze na mimi swali lako kwamba umesema tuzo ya heshima. Miezi kama miwili imepita nimefanya tamasha moja Alliance Française Dar es Salaam. Ile ni shule ya Kifaransa. Huwa wanafanya concert kwa wasanii ambao ni legend, ambao wamekaa kwa muda mrefu kwenye game na wako na muziki mingi. Kwa hiyo mimi ni mmoja wapo, na wao baada ya kumaliza ile show akanipatia tuzo ya heshima. Kwa hiyo naomba nikubishie, tuzo ya heshima nimepewa. Kitu ambacho siwezi kufanya kutaka kuomba tuzo. Unajua tayari umeshafikia limit ya wewe kwamba ni professional. Sasa ukaanza kushindana na mtu kama msanii mchanga ambaye hana uprofessional wote, ni msanii wa studio, hajafika hata Afrika Mashariki hawamjui, hata hajafanya concert zake duniani hawamjui. Kwa hiyo inakuia vigumu kusema kwamba nataka kushindana na yule kijana mdogo nipate tuzo na yeye, hata kama yeye yuko na hits 2-3 sahihi. Hapana, inapaswa ulinde heshima yako, kwa sababu tayari wewe umeshatengeneza foundation ambayo wengine ndio wanatumia hiyo platform kukua. Kwa hiyo mimi nikisema kama nikifanya wimbo na wale, kuna advantage mbili. Wao watatumia platform yangu na mimi nitatumia platform yao. Kwa hiyo it's a win-win situation kwa sehemu zote. Swali lingine kwa ndugu samani. Gato bamanze bishure ama
turaza kubaza ibindi hanyuma ko muri kano kanya hari abamenyesha amakuru benshi bifuza kubaza twatanze umwanya w'ibibazo bibiri turaha ikaze Bruce nawe ushobore kwishura. Murakoze cyane kumpa ijambo. Nagira ndamwishure sinzi ko noba natahuye nabi. Yabajije impamvu nifuje gukorana na TID, hasanzwe hari abandi baririmbyi batandukanye bari ku mwanya. Je no kwishura yuko kubwiwanje TID amaze umwanya muremure ari muri game y'umuziki, kandi nta muntu n'umwe atamuzi, amaze gukora amateka menshi, imyaka myinshi tumubona, umuziki ntarigera atakara mu muziki. Rero iyo mpamvu n'ukungena afise ukuntu akora live music byanteye yuko no murondera, ko nsanzwe mfise n'ikibanza hariyo abo dusanzwe dukorana ba walase bakubita live music, ndavuga ati ivyo berana yuko bokuzuzanya kandi akanovera kiwe abantu akongera akagatanga ku mwanya abantu basanzwe bamuzi ko n'amateka yasanzwe akora ko nico no kwishura. Nuko biraza yuko twogira ko n'ibindi bibazo bagiye barabaza, hama twibutse yuko muri kano kanya igitaramo kizoba ku munsi w'ejo dusaba artiste benshi bose bari ngaha, bose bariteguye kugira ngo bashobore kwishura ibibazo muza kubaza. Ibibazo ni bibiri nta kurenza, turabwira Starboy nawe nyene abaza. Yes, Starboy muri Star TV. Icyambere ka Felicity Bruce ko kano ka mikabe mu bantu bw'ubudumu basanzwe nakugaye. Merci. Uno twagire ndibati turafise umugabo n'ubwo ko twakora neza cyane ku Burundi yari ikibanza cha medali y'umutima ndimbati ko kino kibanza mu Burundi ikibanza gishasha kuri we na cyane kubakomeye witeguriye gute urubanza bikumwe no mutamari bakora mariage umutima bakomeye witeguriye gute kubw'ibyawe bese wanzi ndimbati cyane mu mafilme barabona una pakomera mu cyo Burundi witeguriye gute kubakomera imbere y'urubanza ngira ngo natangiye mbivuga uyu wewe uravuze ko amaze igihe gito yakoze mariage, hari n'igihe ejo ataza uriya urabona ko niba wakoze mariage vuba ubu ngubu bashobora kugira ndavuga ibyanjye nyine ejo nutaza bakubohe. Turi hano rero kugira ngo twerekane ibyo dukora, turi hano kugira ngo twereke abarundi ndetse n'abagendereye Burundi. Hari abari kumanuka bava mu Rwanda, hari abari kuva Tanzania baje kureba iyi show. Iyi show rero nk'uko twatangiye tubivuga irateguye, twariteguye. Urabajije tuwiteguye ute? Ibanga rirejo ku itariki 6 byose niho muzabona ndimbati. Ubu ngubu murabona ndimbati wicaye ahangaha, ubu ngubu hari n'igihe yabaye ndimbati Sylvestre, ariko ejo muzabona ndimbati nyine nyawe. Naho ibya mutima byo mutima oshe mutima umaze kubyimba. Yes, no, nibaza yuko twokwakira ibindi bibazo. Nawe malo mungu. Yes. Sabe kuri bakala bashimye cyane ko bose mukandagije hanze ndetse cyangwa amabya yose cyane nabo bakwaza ibibazo ndazerekeza kuri ndibati kimwe cyane kubaraba bose kujya bati bazi bisikora kwanda bakwanda bati ayo collaboration kana kabagiranye nakuswe no yakora neza n'abandi era ariko ubona turabane tuzakisa cyo kwakira cyane muri bano kibazo cyaka ni turakunze kubona cyane ku barezo sosiyete aida akakunda usika ku masitati harimo isura ya ubugati avuga sikabenya bijyanye n'uko turabona ku barezo sosiyete tuzoshikiriza ngaha ayari muri yikiye arabona neza. Arakoze cyane. Reka nishyura ikibazo cya mbere. Uragira uti hari icyo nteganya kuba nakorana. Iyi ni intambwe. Ubundi intambwe ya mbere niyo kuva mu Rwanda nkaza mu Burundi. Ibyo byose rero nuko bamenyesha amakuru nyine mubaza nk'abarimu
kugera hano byonyine ni icyerekana cy'uko ubwo turi kumwe na Mutima, amakamera yanyu arimo aratureba. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni yuko dushobora kuba turi kumwe n'abandi ejo n'abandi benshi. Ikindi, imiryango irafunguye haba mu Burundi haba no mu Rwanda, twebwe turakomeza duhure kugira ngo dukomeze kubashimisha. Hanyuma ikibazo cya kabiri warubajije harya ubwo ni ikihera? Ingene twabonye wamaze gukina. Twereka nga cyangwa wambwa. Uragira ngo mena amabanga nona. Erega kuba waje umenyesha amakuru, kuba waje umenyesha amakuru ntabwo ari ngombwa kujyana ibyo tuzakorera. Urajyana iby'uyu munsi, ibyejo ni ibyejo. Ubwo rero wowe ahubwo nakubonye mu bivuzo hariya. Twakire undi. Kwa jina naitwa Baba kutoka mtangazaji wa BMB on TV. Swali la kwanza itakuwa kwa mzee wetu pale TID, siku maswali nilikuwa pendekezo fulani. Kwanza kuulizia kusikana na kareli yako ya muziki. TID ni mtu aina gani? Mpaka saa hizi ambaye ana focus katika kazi za live mpaka fikia mzee wetu kumfikisha hapa Burundi. Swali la pili ilikuwa kwa We Love Music. We Love Music ubu mnosakajo kuna na mutama TID. Murizera yuko muri mwanya zobari ngaha. Twamaze kwipanga kwa rero ikintu kwa bizima zoshimisha abarundi n'abanyamahanga ba Tanzania. Asante sana. Sawa. Hiyo lakini ilikuwa swali au ilikuwa kama ni unanipa nani? Position. Swali. Kama nilivyosema mwanzo. La wasikike zaidi. Na katika kusikika zaidi ni kupeana nafasi. Unajua kama hiyo stage ambayo ameitengeneza Bruce kwa ajili ya watu kuperform na live band. Hiyo sio ni stage tu watu wapige muziki. Hiyo inatoa maisha. Inafundisha, inaelimisha, ina entertain pia. Watu wanapata ajira. Watu wanakula, wanalisha familia. Kwa hiyo mimi muziki ndio kazi yangu. Na mimi nimeajiri watu kwa bendi yangu. Niko na wanamuziki kama wanamuziki 10 tukiunganisha na sound engineer. Wote wanataka mimi niwapatie pesa. Tukifanya live gig, live music sehemu yoyote wakija wakipata. Lakini nataka nikuambie kwamba huwezi kuwa mwanamuziki bila practice. Huwezi kutoka tu nyumbani, umeenda studio, umeandika wimbo, watu wameupenda tu huo wimbo basi ukasema wewe ni mwanamuziki, unakuja kesho umesuka rasta nini? Hapana. You have to practice. Kwa hiyo mazoezi ni muhimu pia. Lazima wafanye mazoezi ya band. Yes, We Love Music alikibazo abajije. Yangerageje kwishura kibazo yarabajije. Yabajije ati ko wumva indirimbo ishaka kuba yamaze kwemerwa ko izokugwa. Eske muri uwo mwanya muzo bamaze kwitayarisha kugira ngo mutange igikorwa cyiza. Bavuga ni kuri twebwe nta kibazo na kimwe dufise kuko intambwe tugeze ko turashaka kwandika indirimbo mu mwanya muto kuko indirimbo zacu nyinshi twagiye tuzandika mu mwanya muto kandi nizo ndirimbo zavuyemo indirimbo zikomeye cyane wanashima kurusha izo twatwaye umwanya munini twiteze ko zizaba zizana ibintu bikomeye. Rero novuga kuri icyo nta kibazo na kimwe. TID wenye n'ubwiwe yamaze kuvuga ati turashaka gukorana indirimbo nubwo natwe byari biri mu mitima ko tuzomusaba ko twokorana uko biri kose ari ico bizotumarira. Mu gihugu ca Tanzania afise abantu benshi cyane bamukurikira. Natwe ino dufise abantu badukurikira. Ni ukuvuga twebwe aha bizodufasha. Ndimbati nawe nyene ngo arimo urumva ko indirimbo iguma yaguka. Nuvuga ko twebwe mu Burundi bizodufasha ku bakunzi ba TID. Ari warakunda TID peut-être twe ataradukunda cyane. Azokumva ko Uganda bamufise ni kimwe. Muri Uganda teyaku binini cyane nka ITS yagutse namwe musaba mufise namba business uko muri mu plan nuko igiteramo igiki tubikore ku mutwe uko twamenye twe igitega hasi hati batwara tubikore ku mutwe muri ITS kugira ngo baje kuri state ibintu byo mazibadi masiko amujya mutuneze igiteramo muri noro ngaha nuko tubate kuri short please atari umunezero kuri murakoze cyane. Nkuko musanzwe nkuko mwejeje kubivuga, hajya umuntu ariko arakora ibintu nukora uvuga ngo je mpagarikiye ngaha.
ukora ushaka kwisanzu kwaguka, wagukire mu mitima y'abantu, wagukire mu ntara yose, ndetse wagukire no mu kindi gihugu. Rero ivyo biri mu byo niko ndiyumvira, nkuko mwabivuze, ahubwo mubivuze nkuko mwari musanzwe, nkuko umenga nabibongoreye. Rero vuba muzobona ikindi giteramo dushaka gukorera atari hano, kumbure no hagati mu gihugu, tureke no muri ETS. Muri ETS urumva ho ni hafi. Ndifuza kuja Gitega, ndifuza kuja ahandi n'ahandi hose hagati mu gihugu. Rero ivyo ndetse no kuja i Burayi kubera iki? Ivyo twamye turabivuga nejo na Ndimbati umenga niho wari. Rero ivyo bintu nivyo biri mu byo mu ihangiro dusanzwe dufise mu bikorwa byacu bya misi yose. Nuko ni ibibazo bibiri bya nyuma, kapiteni kimwe, club kimwe, tubibarize rimwe turangize kuko hari ibindi bikorwa biza gukorwa kuri uno munsi. Abamenyesha makuru bashaka gushika hano rema mu bikorwa twakoze hatari twebwe abamenyesha makuru zino nkuru ni bari kuzumva zigashika. Ikindi kintu cyakowe ngo mashine CEO namwise CEO mu boss cyo gukoranya hano yasho kudukoranya hano muri kino kibanza Mnyama wapita TID Mnyama TID Mnyama TID Afrika Burundi, karibu sana kwetu Burundi. Simbati karibu cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nizere yuko ibintu bizaba bimeze neza cyane atamakenga, nta bintu by'ibibazo byinshi byo kubarubisha byinshi mwabyishyuye. Ngomba ndabakeze sabira abantu turi kumwe ngaha twese tubakomera amashi abantu bashobora gukora. Kibazo kimwe turangize. Nawasalimu sana nyote pia na kwa malegenda, na nikasema tena karibu kwa TID na Burundi. Najua rafiki yako yuko kwa biciye, lakini tunakupatia pongezi tena na karibu tena nyumbani pamoja na Ndimbati. Tunabaye kazi mu gihugu cyacu Burundi ndetse na baba. Ikibazo cha mbele kiko kwa nani kwa TID. Leo kuna vijana wengi wako kimuziki East Africa, lakini wanahitaji ushauri ili wajiendekeze vizuri katika kazi za muziki. Wao ni kama watu ambao walitangulia wengi awali mpaka leo ukiingia na perform vizuri sana kwenye stage. Kipi unatuka shauri wa vijana wa leo East Africa ili mziki uwe mzuri sana, uleke vizuri kuliko hata huo wa zamani? Kibazo cha kabiri kindi Mbati warumazinya tengi karatu down yo kutaka ku Burundi uno musi mu kutaka ku Burundi tatu kiye kujoera abakunzi benshi ukwenya cyane comedy muri rusange akantu kubwenge bukwitega ko cyane gashasha kuko abenshi bakuzi kuri internet ariko ni barakubona live kakantu uvuga abarundi kano kantu ndakeneye ko kizoka byatse umusaruro cyabakiri muri cyo giteramo icyanyuma kuko ndiwanyuma ni reka yati mubanze mukomera amashidema nawe nyene ari mu bantu bakoze cyane muri kino gikorwa bose bamubagije cyane reka tuje kurema tumwe nawe agira akantu ashikirije kuri bana bashitsi nawe nyene yakiri mu munsi bana ari mu bantu bari baratunganya kino gikorwa nawe netumvi ikimuri mu cyane umunezero umurimo mufatira abashitsi b'amateka nk'aba abari jendine cyane cyane dushigate nawe tumarakora. Nianze mimi. Yeah. Mimi labda ni washauri tu, ukitaka kuwa msanii mzuri uweze kuenda mbali, discipline. Discipline ni muhimu sana, kuwa na heshima, self discipline. Alafu ukiwa na self discipline, kuna mambo mengi yanamchanganya mwanamuziki, anashindwa kukaa kwenye reli. Wengine kujiingiza kwenye matumizi mabaya, madawa. Hiyo ni mbaya zaidi. Kuna madawa unaweza ukatumia yakakufanya ukashindwa hata kuoga, yakakushindwa hata kula, ukapoteza akili. Kuna watu wanashauriana hivyo. Lakini ukitaka kuwa mwanamuziki mzuri, ujue jinsi ya kutumia vitu. Pili, sababu wanamuziki wengi wa sasa hivi na kila mtu anataka kuwa mwanamuziki, anaona ni kazi ambayo ni rahisi. Yaani anapata umaarufu, anapata wasichana, anapata na pesa. Lakini anasahau kwamba kazi yoyote inahitaji uwe unaifanyia mazoezi. Uwe una mazoezi ya kwako mwenyewe. Mazoezi ya kuimba, mazoezi ya kuandika mziki,
kama unaenda chuo ya mziki, ufanye marketing, ujue jinsi ya kumanage social media. Sasa hivi mziki wote uko kwenye social media. Ukifanya kitu kidogo na mziki wako ukiwa mzuri, hiyo social media inakubeba mara mbili, mziki wako unauza mara mbili. Kwa hiyo lazima ujue discipline ni ya kwanza, pili ni kujifunza, tatu kuachana na makundi mabaya. Sababu kuna watu tumekuja nao kwenye safari hii Tanzania, wapi wameishia katikati kwa sababu ya matumizi ya vitu ambavyo vinakutoa kwenye reli, vinakutoa kwenye focus. Kwa hiyo na washauri wadogo zangu, ukiingia kwenye mziki, angalia vitu gani vinatakiwa vikufanye wewe uwe na akili, visikushushe akili yako. Ni hayo. Arakoze yabajije ikibazo cyiza, aravuga ati abantu bamenyereye ku ma social media. Rero natangiye mbivuga, iyi ni intambwe kandi nziza. Nkomeza nshimira na boss Lisi watekereje ko abantu noneho bajya na live, abantu bakababona. Turamaze kugira ibitaramo mu Rwanda byinshi, ni ibintu tumenyereye. Ndahamya ntashidikanya rero ko hano naho haragashya. Erega buriya nubwo nahagarara hariya mwatwenga, kuko nuko meze, nuko namye munzi mu gutwenza. Nubwo nahagarara hariya nkazamura akaguru agashyira ku mutwe watwenga, kureba iyi nda ukabona akaguru kari ku mutwe birahagije. Ahubwo ikiri imbere nuko hari intambwe turimo gutera Abanyarwanda n'Abarundi. Ubu mu gihe gitoya ahubwo East Africa turaba tuyifite. Murakoze cyane. Kibaza ko amajambo menshi bose yavuze bose ijambo nyamukuru ryo gushima. Ndashimira Imana yo yaduhaye umunsi tujya amagara kugira ngo dushinga twese. Narizi ko amagara agoye kandi abantu bakaba bifuza gushika ku munsi ngaho badibira bishike. Amagwa kabiri nkabashimira societe yitwa Igiteramo business yoyorukanije ibi bintu. Bagatatu nkabashimira abatumire bahire muri gendo muri Tanzania TID twakuze twumva kandi akomeye cyane. Nkabashimira local comédien rwandais Dibati, nasanze ari umuntu professionnel cyane. Tumazima imisi ibiri ibintu akora vraiment murabona yuko ari professionnel. Nkabashimira local comédien burunde MUTIMA yakize wewe barakuvuze. Nawe nyene murabizi ko iyo boss amutumye kenshi yamatwita abantu mugenzi wacu Mutwenzi bar. Nkabashimiye abapeti nakunze cyane muri muzika. Jero kuri nagira kujye kuri abapeti sinakivugira ngambwa je nzobafasha bahamahera nzobafasha so batene ama déplacement y'ibintu nimba ari video bazokora na TID bazomamagara nzobafasha. Nkabashimira umuntu ukomeye cyane witwa Ingola Band urongowe n'umushinga naye Murasi n'abantu bazi muzika cyane babizi ko bazorobere. Muri rusange guhaguruka nkabashimira mwe abajournaliste bitanze mutiziga kandi mu kiriko iko kibana abakozi ko ringa imani baheza bizokwa mu abantu tunamenyesha makuru ngari hano. Nabibutse yuko kino giteramo giteguwe na Biciye business isanzwe irongowe na Pamangamo. Ndakumenyesha yuko muri kino kibanza ahaturi niyo hantu hambere ushobora gusanga ibintu byose umuntu akeneye mu buzima. Ushobora kuba wifuza kwihereza agacupa cyangwa kuganira n'abantu, bashobora kuza ngaha muri kino kibanza ku Mutwenzi. Ushobora kuba wumva urushe, urashobora kuza muri sona na massage. Ushobora kuba wumva udasanzwe kuryama wifuza kuryama, bafise hotel ngaha nyene. Ushobora kuba wifuza kwinonora imitsi, gym irahari aha nyene. Ariko si ibyo gusa, ngaha kuri muri Buja na business isanzwe irongowe na Bruce. Ushaka yuko utaguma no ngaha, urashobora kuza muri karaoke ukaryoherwa ku Mutwenzi. Ariko bashobora no kugukura ngaha bakagutwara mu yandi mahoteli yabo nko kuri Kinasa, Musharama, ukaryoherwa. Urashobora kugenda kuri Melodies Hotel, ni hotel ya Buja na business. Urashobora no kuja kuri Villanova. Urumva yuko ibintu byose dukeneye kugira ngo umuntu agire amagara meza twabifise hano. Mu kurangiza rero banditsi bamenyesha makuru genda mubwira abantu yuko
umunsi w'ejo amatike aragurishwa hakiri kare kandi udashobora no guha n'ubundi n'amabrasele muzo kwambara amabandi sinamenyesha amakuru ngo twakoranye neza umunsi w'ejo twifuza gukorana neza kandi maze ino nkuru ishike kure twerekane yuko ikibanza cyonyine gihari mu Burundi gitanga umunezero kigatanga ubuzima ni mutwenziba ya plus tubasabe mushobora cyane bakomera amashi menshi hama babyarwe ifoto turafata ifoto twese sinogenda nashimye naje nashimye